wabanje ugahera kuvuga ngo ariko ubundi yagiyeho ate amakanisa cyangwa niki ukabona amakanisa mu Rwanda ngo amakanisa bafunze ibihumbi amakanisa ibihumbi niki mwarwaye iki koko abanyarwanda ariko ngira ngo ni ibibazo byo kuba abanyafurika dufite ikibazo rwose. Imyemerere y'iki gihe ntabwo ari y'abanyarwanda bahoranye. U Rwanda rwo hambere rwari rufite imyemerere gakondo aho abanyarwanda bizeraga abakurambere cyangwa se abo mu miryango yabo bapfuye. Iyo myemerere n'imigenzo yo hambere yari ukuraguza, guterekera no kubandwa. Mana y'u Rwanda twaje kwenda imitima y'ingoma ngo u Rwanda rugira umutima, inka zigira umutima, abagabo bagira umutima, abantu n'ibintu byose bigira umutima. Seka gasani k'u Rwanda rusekerera ubwubwe neza, rusenderezemo amahoro n'amahoro, rutsindira ubusambe n'ubusharire, rutsindira icyago n'icyagane, rutsindire nyamusi n'intumwa, rutsindira umwanzi wo mu kirambi n'umurozi uvuka ishyanga. Gari kibiganza tugabire rugaba rwagisha rugabo maze twishyuke mu Rwanda. Kuko mu kwemera ko abarundi niyo ababandwa bariko barabandwa babwirizwa kuvyina agasumo ka mwaro iwabo w'Imana mu mbyino bavyina. Kandi cyo nagomba ndababwire kandi nuko amazi asuma muri umugigo wo kubandwa yarafise ikibanza gihambaye. Ako gasumo ka mwaro rero niko ka mbere mu mazi yasuma ababandwa bemera. Abahebuje amabanga yawe nubaye guhinduka kamotera keza ka Kristo tubisabije Yesu Kristo mukama wacu. Buri mwaka kuri uyu munsi wa mbere w'ukwezi kwa 11 abiyita abakristo baturuka impande zose z'isi bagateranira mu masengero kugira bahimbaze umunsi mukuru w'aberanda bose. Ariko nk'abanyafrika uyu munsi turahimbaza iki? Benshi muri twe turi mu byo tutazi. Dukurikiye umuco wo kwizera ibitari ivyacu kandi giteye ubwoba niko gwaruka gwa Afrika rudafise ubushobozi na bukeya bwo kwiyumvira cyane kwibutsa imizi yabo. Iyo umuntu atazi yo yajava ntashobora kumenya ni yari karaja. Niyo mpamvu turiko turajuragirika. Bene wacu, bashiki bacu, Afrika iri mu kibazo. Afrika nitwihanze amaso. Ubu nyine tuvugana Afrika nta jambo ifise imbere y'ayandi mahanga. Afrika irasuzugurwa, ifatwa nk'umugabane wavumwe, aho n'abanyafrika ubwabo bataciyemera, nta cyizere na gike bacifitiye. Afrika igeze habi bagenzi, irikiratabaza mwebwe nyene abana bayo. Ariko none tuzoyifasha iki mu gihe tutazi na kimwe kuri yo? Tuzoyifasha iki mu gihe tutazi kahise kayo? Kuko na kahise bagerageje gutwigisha mu ishuri,
usanga atari kahise nyako ka Afrika, kubera ko n'intwari zitangiye Afrika, intwari zagwanye kugira Afrika igumana ubuhangange n'iteka yahoranye, ni gake usanga bazigarukako muri aya mashuri. Ni gake uzumva bavuga ibigwi n'amateka bya Ernest Ziyata wa Senegal, ni gake uzumva bavuga Lala Fatuma wa Algeria, Kimpa Vita wa Congo, Ntare Rugamba w'u Burundi n'abandi benshi. Ahubwo batwigisha Napoleon Bonaparte, amateka n'ubuhangange bya Alexandre Rogram, George Washington n'abandi. Reka rero tubanze dusubira inyuma, twibukanye Afrika icarico, twibukanye yo twaje tuva. Ariko ntiwibagire gufyonda ahari subscribe canke like, binashobotse utanga iciyumviro cawe ngaha mu kibanza ca commentaire. Uku kwigisha ijambo ry'Imana y'abazungu muri Afrika kwari gufise intumbero nyinshi. Tubanze twibukanye ko Afrika wari umugabane utunze cyane kandi wari ufise ubuhangange n'igitinyiro. Rero kwigarurira Afrika bakoresheje inguvu ntibyari kuborohera. Nico gituma rero bateguye plan yo kudutandukanya n'Imana yacu kugira bikunde batwifatire. None ndababaze, igiti bagiciye imizi hakurikira iki? Nkeneye muze kumpinyisha muri commentaire. Mu nyuma rero Afrika yisanze yaraguye mu mutego, maze dutakaza ubuntu n'ubuhangange twari dufise, dutangura gufatwa nk'ibicuruzwa. Mu myaka irenga 400 abasore n'inkumi, abana ba Afrika bacurujwe nk'impene, bakavanwa mu miryango yabo, bakabatandukanya n'abavyeyi babo, abo bavukana, abana babo, bakuriza ubwato ku nguvu, bakajanwa muri Amerika n'Uburayi. Abenshi bahitamo kwiya ku buzima, haguhitamo kuja kuba igicuruzwa kitagira agaciro mu Buraya na Amerika. Bemeye guhesha icubahiro Imana ya Afrika n'abakurambere batwitangiye, tukaronka umugabane mwiza, nubwo vyahavuye ibintu bigahinduka. Turabakeje nabo nyene ku butwari bwabo bagize. Ingaruka zo kwitandukanya n'Imana zacu ntizatevye kwigaragaza. Afrika isigara ari umugabane usuzugurwa n'uwari we wese. Ahari icubahiro n'ubuhangange hasigaye umugani. Abanyafrika ubwabo basigaye bafise isoni zo kwitwa abanyafrika, basigaye bisuzugura ku rugero rutangaje. Ubukene, intambara z'urutavanako, amashari hagati y'abavukana nivyo vyigaruriye uwo mugabane. Ico dufise gusa nukwemera twigishijwe ko Yesu canke Yezu ari wazoza kudukiza akadukura muri aya marira. Batubwira ko n'ubundi hakwisa atari iwacu, natwe twagiye nagongwe iwacu ngo ni mwijuru. Tuti yanje nyene wacu dusangira urugamba. Nagira nkubwire ko iwacu ari ahanyene muri Afrika. Iwacu si Buraya, iwacu si muri Amerika, iwacu si mwijuru nkuko babivuga. Kuko nabonyera aho mwijuru bavuga barazi ko hatanabaho. None haburi kingo dutahure. Batwigije ko Yesu canke Yezu hari n'abafuru urudome senaze, bamwe ngo ya ni Yesu, abandi ngo ni Yezu. Inshuti zanje tugeze habi aho dusigaye dupfa n'amazina Yesu, bamwe ngo ni Yesu, abandi ngo ni Yezu. Hari n'abandi bapfa ngo wapi ngo mwe musenga ku munsi w'indwi, abandi ngo umunsi wo gusenga ngo ni ku wa gatandatu, ngo Imana yategetse ku munsi wa gatandatu. Ibi nivyo twirigwamwo. Ugasanga no aya madini baracitsemo ibice, ugasanga harimo banyakuri n'abandi bibinyoma. Ibi nivyo twirigwamwo. Rero nariko ndavuga rero Yezu w'i Nazareti muri Israel, batwemeje ko uyapfuye kubera twebwe, ngo twakoze ibyaha, hanyuma Imana iramurungika maze apfa kubw'ibyaha byacu. Ibi bintu biteye ubwoba. Sinzi ko tuvyumva kumwe, ariko si ngombwa ngo tuvyumve kumwe, buri muntu afise uko avyumva, ariko kubwanje ndumva ko biteye ubwoba. Kuko ushobora kwiyumvisha ukuntu
dushobora kwemera ibintu nk'ibi tukagera kuri uru rwego. Iyi myemerere yasubije inyuma Afrika ku buryo bwo kugwaruka ruriko rukora ibishoboka byose ngo bahunge bave muri uyu mugabane, bavuga ko wavumwe. Bararambiwe no kurindira Yezu ngo abatwari wabo mu ijuru, birirwa mu masengero bamwinginga bafukamye ngo anyarukaze abatore. Ariko mu gihe turi muri ibi, urundi gwaruka rwo kwindi migabane ruri mu malaboratoire, ruri mu bushakashatsi, birirwa baravumbura ibintu bishasha, imiti y'ingwara zimwe zimwe, amamashini agezweho, ubwenge bw'ubukorano. Natwe dufukamye mu masengero turira tuboroga ngo Yesu ngo nyaruka tujane. None mubona ikibazo? Muri video heruka narerekanye ko ibice bigera kuri 62% by'abanyafrika bafise imyaka iri munsi ya 25, naye abarenga gato ibice 70% bari munsi y'imyaka 30. Ibi byari vyiza kuko urugwaruka nigo gwari rufise uruhara runini n'iterambere rya Afrika. Ariko ikibabaje benshi muri bo bipfuza kuva muri Afrika bakaja kwibera muri Amerika n'Uburayi. Hari n'abemera bagapfa baciye mu nzira ziteye ubwoba mu gushaka gushika muri ivyo bihugu babwiwe ko ari paradizo. Ikindi kibazo nuko nabasigaye muri Afrika bafite ivyumviro bidashobora kugira ico bifashije uwo mugabane. Amasengero yamayuzuye ngo bariko baranina hazimana bongera bayisaba ikigongwe ngo babarire ku bw'ivyaha bakoze. Hari navyo byahitanye umwana wayo Yezu Kristo maze bambuka ku musaraba, haricwa ngo akunda ducungure. Bigishijwe ko ubukene ataco butwaye, ko boreka kwibohera ku vy'isi kuko umwana w'Imana ari hafi kuza kubatora. Bigishijwe yuko hahiriwe abakene kubera ko ubwami bw'ijuru ari ubw'iwabo, naye abatunzi bagowe kubera ko batazopfa bahumye mu bwami bw'ijuru. Bigishijwe ko Imana ya Israeli babona ibitayeho kuko ngo n'inyoni zitarima irazibona ikazigaburira. Rero ngo nimutekane musenge byose bizotungana. Ariko reka twibukanye ko na Israeli ubwayo ntirinzwe n'Imana yabo, niho bonera ko ari Imana atari nyakuri. Bo barinzwe n'ibigwanisho bihambaye, ikirere cabo gisakajwe na dome de fer, no kuvuga bya bikoresho karuhariwe bishobora gutangira ibisasu bitewe biturutse mu bindi bihugu. Twe natwe turatekanye ngo Imana ya Israeli iraturinze, ngo nta na kimwe ngo dutekereze ngo dusenge. Imana ya Israeli ngo byose irabibona. Nibaza ko turi responsable ibibazo byose turiko turacamwo, kandi nibaza yuko hageze ko twohindura ibintu tugafata ibintu mu ntoke. Afrika tukayisubiza ijambo, tukayisubiza icubahiro yahoranye. Ariko ibi tuzobikora mu gihe tuzoba twaravyutse, twaragize éveil, kuko nibaza ko turyamye turasinziriye. Rero ni iki gihe ngo tuvyuke, igihe niki ngo tuvyuke dusubize ibintu ku murongo. Murakoze cyane.